Iyi diyoseze ya Bubanza iracari nto mugabo si ntoyi rwose kuko iriko irarumya imyaka 45. Haramaze gukorwa rero ibitari bike, amaparuwase aramaze gushika ku 19. Hariho n'ibindi bikorwa vy'iterambere Eklezia yagiye irakora, hariho n'ubu ibiri mu nzira, ivyo vyose bikwiye kubandanya. Uno munsi rero naho itaraba ihangiro ry'icese turiko turerekana ibice nyamukuru twagomba gukorerako, hariho ibigaragara abantu batubwira, inzego zivuga n'abandi bashikirije hamwe n'induma ya Papa amaze igihe ino agendera n'iyi diyoseze yabonye yashikirije. Hariho icambere umugambi mukuru wo gusubira mu nzira y'ukuri, ukuri kurega igihugu, kurega Eklezia, kurega inzego zarizo zose, gusubira gukomeza rero akarangamutima k'ukuri. Ico kintu turabona ko ari ikintu girakamaro gihambaye gose. Hanyuma hariho ikintu gihambaye naco nyene kijanye no kuremesha ibanga ry'abasaserdoti, kuko abasaserdoti burya bafise uruhara runini mu muryango w'abakristo no mu gihugu. Babonana n'abantu benshi, bigisha abantu benshi, bamenya vyinshi. Iyo bashoboye gukomera bakengengana, bagafashanya, bakaremeshanya, bagatunganya neza imigambi, usanga aho hantu ayo maparuwase afise akanovera n'akanyamuneza hamwe n'umwete wo kwiteza imbere mu bintu bitari bike, abantu bagafashanya. Abihebeye Imana nabo nyene twabonye yuko bikenewe yuko umuntu yosubira akabaremesha. Niko hari imiryango y'ababikira, si myinshi, mikeyi mugabo iriho, ariko nk'imiryango y'abafurera ntayiriho. Birakenewe rero, abo numvise baba bariho n'abene Yozefu umubano umwe. Birakenewe rero yuko ico kibazo c'abihebeye Imana b'abagabo naco nyene umuntu akiraba, akaraba yuko naco nyene cyotera imbere muri iyi diyoseze ya Bubanza. Hanyuma hariho ibindi bibazo bitari bike nk'ibijanye n'iterambere ryo kwiteza imbere. Ibi vy'ukwaya amaboko ku maparuwase bikagenda bigabanuka, kuko hariho ubutunzi usanga kama buriho muri iyo ntara. Abantu bakerebutse ntibame baya amaboko bazera inze, ugasanga abaye umwete uko bashira ku kivi hoshobora kuvamwo ibintu, kandi n'imiryango y'abakristu, amaparuwase bigashobora kumenyera kwitunga. Hariho n'ikibazo cyo kunywanisha, kunywana no kunywanisha abantu, kuko iyi ntara murayizi, Cibitoke Bubanza yaciye muri vyinshi, n'ubica muri vyinshi, yegereye u Rwanda, yegereye Kongo. Ugasanga rero ibintu vyo gukomereka ku mutima, vyo guhahamuka, n'ibintu bihaba. Bigakenerwa rero yuko na Eklezia igira intererano itanze muri ico gikorwa cyo kuraba neza ukunywana no kunywanisha abantu, umuntu ashingiye ku kuri.